Turi ku mutumba Ndayi, zone Bikanka, komine Mukike ya kera, ubu iri muri Bujumbura yagutse, ikaba yahora muri Bujumbura rirare, aho insamirizi n'imbonesha kure vya RTJD bihageze vyakubiswe n'inkuba, bisanze irembo ry'ugo rugo ryubatswe mu buryo bwa none, rizibijwe ibikorikori, inyuma y'urugo ari ivyatsi, indani mu rugo hari ibitungwa bitandukanye vyugaraniweyo, ubona ko bibura ibifungurwa n'abavyahira, kuko ngo n'abavyahira ngo bishika bakaburabuzwa bagategwa ubwoba. Ugo rugo gugawe akaba ari ugwa Jean Marie Vianney Gato asanzwe avuka aho ku mutumba Ndayi zone Bikanka. Ugo rugo rukaba gugawe ku ngingo ya Buramatari yahora aramutswa Bujumbura rirare, ngo atawe mu rudobi n'indongozi zishira hamwe mugenzi. Ngo iyo ngingo y'agahotoro y'iyugagwa ry'ugo rugo ryarimwo umugambi w'uburimyi n'ubworozi, ngo wari yamirijwe n'abatari bake, harimwo imiryango, inshuti, ababanyi na bamwe mu bajeje intwaro, ariko biba ivy'ubusa kubera ko ababikora bakoresha inguvu z'umuzimiza, ngo hakongera hakajamwo na ruswa. Ivyo navyo tukaba twavyiganiwe na bamwe mu babanyi twasanze aho batashimye kugaragara ku masanamu y'imbonesha kure. Twashimye kumenya nimba Jean Marie Vianney Gato yarituye inzego zimutunganirize kugira ngo abandanye uyo mugambi w'uburimyi n'ubworozi, atumenyesha ko atako atagerageje, ariko bagenda babiburizwamwo kugeza naho yituye sentare imanza za leta ifuta ingingo ya Buramatari itegeka ko irembo Buramatari yugaye ryugurugwa, ibikorwa bikabandanya. Hakaba hari mu rubanza RAEP amajana 835 wacitse igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 11 umwaka 2024, ariko n'ubu iyo ngingo ikaba itarashikwa mu ngiro. Ivyo biruko mu gihe Jean Marie Vianney Gato yari yazanye kuri uwo mutumba Centre de Royaunement du Développement Intégré, umugambi wari ufise intumbero yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi be no kwisununura kw'imibereho y'abene gihugu, tutibagiwe guha akazi ugwaruka ataco rufise rukora. Nkuko twavyiboneye muri ugo rugo hakaba hari bimwe mu bitegwa bitandukanye nk'ibigori, ibiraya, ingano, ibitoke, ivyamwa n'amatunda be n'imboga. Ikitavuzwe n'ibitungwa biriyo nk'intama, impene, inka be n'ibindi. Jean Marie Vianney Gato asaba indongozi zishasha zatowe n'abene gihugu ko zomwugururira irembo ry'ugo rugo, ibikorwa bikabandanya ukuri kwamye, hisunzwe ingingo ya sentare imanza za leta yari yategetse ko irembo ry'ugo rugo ryugururwa, hama nawe akubahirizwa mu mugambi yishinze wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi. Agasaba kandi ko agatotezo yagiriwe n'uwitwa Kayuku Claver na Silveri Barandereka ko kohagarara bakareka kwiyitirira ishirahamwe ritariho. Iryo naryo akaba ari irikomoka kuri mugenzi, ari naryo ribajyanisha. Uti none n'inyungu izihe Silveri Barandereka na Kayuku Claver bafise mu kubarabuza ibikorwa by'ishirahamwe Centre de Royaunement du Développement Intégré? Ni nkuru tuzogarukako.